ngo aca baruri mu mutuga baragenda mujyanye yururutse ngo zabona abapolisi baramufashe ngo baca bamushyira igitambara mu maso baca bamuriza ngo imodoka ngo y'intuze imwe itabona yego yafime baca baja ngo kumufunga ati rero haragera igihe yaho bamufungura mugabo urumva akabariko ahanigwa ko yemeye umuco w'isabato mu muryango utavyemera ati rero ivyo bidushingira ko intahe ati none nawe muri ivyo byose atashavu wigeze ubingiriramwo ati warakoze cyane ati Imana iguhezagire nanje ntemwe ntekanti je nta mwana nzobuza yasengera senga Imana nanje aho ndi senga Imana nawe aho usenga Imana ntawe nzobuza ahasengera narahandi mu mico yo kwakira iyo sabato ntivyoroshe n'igikorwa gihambaye aha tumaze kwakira iyo sabato aho tumaze kwakira iyo sabato tugasenga ku isabato ababanye benshi baraduhutse baravuga ati mwege ntaho tugihurira mwebwe ntacyo tugifashanya nta na kimwe mwegenda turacanye turahejeje kuko ntacyo tugihuriraho rero ntijewe ntindi kumwe n'Imana nta na kimwe nzobaho uko mbanyeho n'Imana hanyuma rero tukaca tubaho uko baca ngaho babanye mwanya mugacaho wagira uravuga nubwo uvuga ibyo uvuga ntibavyumva ibyo uvuga ntibavyemera bavuga bati waraturiye ahubwo iki ni cya gihe cy'iherezo bavuga ko hazoza amadini menshi avuga ati ngo Kristo ngo araha ubundi ngo ageze hariya mugapfa mwiruka ngo none n'ubuhingi iveho hazi yindi muzokwirukana nk'uko nyine mugabo icyo umuntu asenga avuga ati Imana udukomereza hanyene habe gukomera ntihabe nuko ari Imana yaruhutseho igihe yari maze kurema ngo natwe tujye turukamo none nshuti mukundwa twongeye guhurira hano kuri iyi platform umucyo w'isabato nongeye kuguha ikaze mu izina rya Yesu turacyari kuri wa musozi wa Musagara ni muri zone ya Gatsibe komine Matana mu ntara ya Bururi ni mu gihugu cy'u Burundi turi muri rwa rugo rwo kwa Egide uyu munsi turi kumwe n'umuvyeyi we ndavuga ko ari uyu munsi kubera yuko mwebwe muzabibona mu minsi itandukanye ubushize ubwo mwabonye igice cyatubwiraga ubutumwa bwa Egide twifuje no kuganira n'umuvyeyi we muri uru rugo kandi yarabidukundiye rwose ngo tubwire byinshi kubyerekeranye n'uru rugo rwa mbere rwakiriye abadivenisi umunsi wa karindwi muri uyu mutumba wa Matana numvise bakoresha umutumba kuri uyu musozi wa Matana wa Musagara ngo badusobanurire neza uko ibintu byagenze birumvikana ko n'abapiyoniye b'itorero kuri uyu musozi kandi Imana bakoresheje ibintu bikomeye cyane mu gihe iyi ntara yose ya Bururi ifite abizera bake cyane nk'uko pasiteri bidusobanuriye iri torero rishinzwe umwaka ushize gusa rimaze kugira abizera basaga hafi 40 nk'uko Egide yabidusobanuriye twifuje rero nanone kuganira n'uyu muvyeyi wakiriye umudivaniste bwa mbere akakira wa mupionnier batubwiye witwa Celeste wageze kuri uyu musozi kugira ngo afatanye na Egide gushinga itorero twifuje kuganira namwe turabakiriye mu izina rya Yesu Ego murakoze mushobora kubanza kutwibwira Ego je nitwa Bamboneho Angela yego nkaba ndi umuvyeyi wa Harerimana Egide yego Egide niwe yatanguye muri uru rugo niwe yatanguye kuba umuvantiste
umugabo uwo yagize mu gutangura kubwakira hariho umwana w'umunyeshuri uwo mu babanye yego niwe yatanguye kuba umuvantisite hanyuma uwo mwana igihe kimwe yiga mu mwaka w'12 ku ishuri baramubara bati ishuri no gusenga uhisemo iki acavuga ati mpisemo gusenga avuze ati mpisemo gusenga baca baramwirukana ku ishuri jewe nanjye nkanumva ndababaye nti none basi iyo yemera kiga hanyuma akazosura gusenga yahejeje ayo mashuri ko yagira heze yarashigaje imyaka 2 gusa yego ntivyari kumubera vyo hanyuma Egide ncanyeshura ati we ivyo ni ivyawe we azica kurikira yego hanyuma mu nyuma Egide rero acayama yaherekeje uwo mwana w'uwo munyeshuri yahevye ku ishuri umva ntiyiga bakama bagenda gusenga aho hantu mu Bisoro muri Mwaro nanje nti none ntiwoho ntuniga woho nta na kimwe ntimugoje ndabazwe n'uwo mwana ataye amashuri yagira heze hama rero ati Imana igira neza nza numva yasubiye gusaba handi ku yindi shuri umwaka uheze aho handi yasubiye gusaba iyo shuri barayimuha acariga yize bacarasaba n'uruhusha rw'uwo munsi wo kwisabato yamaja gusenga ntiyaja ku ishuri atagiye ku ishuri rakama aja gusenga mugabo abandi ku ishuri bakagenda hanyuma uwo mwaka uheze kandi naje mu mutima numva ndanezerewe kandi naye Egide agiye ntivyambabaza numva yuko ari byiza cyane kuko n'uwo mwana vyasuye kunezeza yasubiye ku ishuri hama rero harageraho agera ku gihe c'13 yakira diplome y'13 hanyuma nza numva aje kumutema kuko keshi yama yagorobeje ngaha kirangira nka misi yose yama agorobeje ngaha ari kumwe uwo munyeshuri ari kumwe na Egide hanyuma nza numva avuze ati nukuri ati nishimwe ry'Imana kubona Jezefania abiga kwa gatandatu bakaba batamenye ekizeta mugabo akaba ari je nayitoye ati nivyishimwe hanyuma ntanumva naje rero biranezereye hanyuma rero binezereye rero harahera umwaka acaragenda ku ishuri kwiga kaminuza yego agiye kwiga kaminuza Egide yacasigara ari umwe niwe yamarika aratonda aja iyo mu Bisoro kuza gusengerayo hanyuma umunsi umwe Egide araza ambwira ati mama ngo Imana iguhezagire cyane ntiyarampezagiye ntene ko yarinze impezagira nka kuvyara ntaha yaramaze kumpezagira hanyuma ati ico ndabikubaririye jewe nuko wandetse nkaja gusenga ati kandi mvuyeyo ntumbarira amajambo mabi ngasanga injya wambikiye ati warakoze cyane ati kuko igituma ndabikubariye ati hariho umuhungu twabatirijwe rimwe ati muhira baciye bamwirukana ati bamwirukanye aragiye acarangara acagiye Bujumbura atagiye Bujumbura ati naho nyene ntibabirekeye aho ati baca bagomba kurondera kumwicisha abo bavyeyi biwe ati haca haza ngo umuhungu amubwira ati mbesha we kuri kurazerera ngaho mu barabara mbona imiryango y'uwanyu yose iri ahantu iri kiramererwa neza wiwe ga nibiki ati barahanaka none we mbona ariko aramererwa neza nawe uri kuramererwa nabi ati ushaka woza nkaza kuba kwereka ngo aca baruri mu mutuga baragenda mujyanye yururutse ngo zabona abapolisi baramufashe ngo baca bamushira igitambara mu maso baca bamuriza ngo imodoka ngo y'intuze imwe itabona yego yafime baca baja ngo kumufunga ati rero haragera igihe yaho bamufungura mugabo urumva akabariko ahanigwa ko yemeye umuco w'isabato mu muryango utavyemera ati revye bidushingira ko intahe ati none nawe muri ivyo byose atashavu wigeze ubingiriramwo ati warakoze cyane ati Imana iguhezagire nanje ntemwe ntekanti je nta mwana
nzobuza iyo asengera asenga imana nanjye aho ndi nsenga imana nawe aho urusenga imana ntawe nzobuza aho asengera. hanyuma rero turabaho uko aza gusenga uko nanjye ngenda gusengera muri Anglikane. yego hanyuma rero igihe kigeze niho haza rero uwo mupiyoniyo ari we Celestin. nza mbona mugabo mu ntango mu nyuma harazana abandi bapasitori b'imatana bakambwira ati mama wa Egide ati we kutajya gusenga nti jewe nti nukuri ndashaje kandi ujya no gusenga mu Banglikane. nasengera mu Banglikane je ndashaje nkeneye kuno je nshaje rero je narahindutse mva muri Gatolika nja muri Anglikane kubera nahindukanwe n'umugabo. none ko nahindutse je simpinduka kabiri narahindukiye rimwe mpindukira umugabo sinsubira nti kandi ubu naho ndashaje singihindura idini. ati nta kundi gihe nicagera zohinduka. ndetse ndavyizeye neza je ko nzosubira guhinduka. hama rero haziriyo Celestin rero Celestin nzambona arashitse ngaha ashitse ngaha turabana tubanye arambwira ati mugabe zo tuzoze gusenga aho hageze kuri wa gatandatu wa 2 ateje tuzoze gusenga. ntijewe ntikirakunda ati gitakunda ni ati none mwege mugoma muhonyanga isabato. rirakanyereka kambwira ku isabato guhonyanga isabato aho tugateramira nkaho muri saro. akanyereka ukuntu Imana yatanze ayo mategeko ati none uhonyanze rimwe naho wovuga ko kwemera yo yandi atubuhonyanze yose. none mu bisanzwe je ndi muri Anglikane ntikahinda umunyamuhari kandi baratwigisha bihagije ayo mategeko y'Imana turayakurikiza. none je ico mpagije ni giki ati uhonyanga isabato. ntehe rero basi jewe kugira ngo ndeke guhonyanga iyo sabato reka iyo sabato je nzoyiruhuke hama ndayiruhutse nti ku munsi wa dimanche ngende gusenga muri Anglikane. ati naho nyene ntigikunda ati ntigikunda nti none ari yo sabato yonyene mpagije hari na kimwe ateregaho ntwosanga ari byo hagije byonyene. hanyuma rero Imana mukungirira neza rero haraca harabigihe jewe nca ndagwara ngwaye ndaja mu bitaro. ngiye mu bitaro mugabo mu ntango z'ubwa mbere nagiye mu bitaro njanye umwana haragera mwijoro umwana biranka umwana birananirana binaniranye harabaho abantu nyene bavuye mu bari hano ngaho mu bitaro urumva yagumaguruka baraza kumumfasha. baje kumumfasha kumufata baca baravuga ngo genda muhamagare muganga amutere urushinge rwo kumusinziriza. hanyuma nanje nyamvuga nti ahubwo nimuze kundondera abasenzi hariya ruguru. aho ubu basenzi nabavuga hari gikorane cy'abaremba. hanyuma hano hakaba harimo nyene abaremba baca bambarira ngo aho ngo muko tuza kubabwira ngo banza kwihana. none nihaniki ati canke uwo mwana uzoca umudoha. none mu gusenga birafise urubibe. yego hama rero baranka kugenda base kugenda haca harabaho uwundi acaremera kugenda acaranzanira abo basenzi rero abazanye baca baraza basengera wa mwana bamusengeye acarakira. akize bukeye nanye ntandafatwa mfashwe ndagwara joho ntikwabaye kugwara kwaciye kubugupfa. njo ndapfa ngira ngo hageze nk'izo saha harimwo nk'isaha 2 niho babona ko ndangije abaganga barabwira bangwaje bati ni mu telefone muhira muvuge ko kabaye. hama maze gutelefona muhira bakavuga ko kabaye baca baraza nangira bikintu kimeze nk'igitanda mugabo gikanye baca bankura ku gitanda ngo banjyamikako. banjyamise ko mugabo nambara ukubera ntari bwacikane cyane
narabona abaganga ko bakikije kino kintu bashika nka batanu bari hirya no hino baguma bafyonda umutima bafyonda mu nda baguma bakandaguza hama rero nguma njyamye ngaho hanyuma haciye umwanya mbona barasuye baranteruye barankuye ko mbona baciye banshiramo serumu zibiri basizemo serumu zibiri aho naciye ku mayange mugabo je hariho ikintu naciye ntoramwo naratoyemo ukuntu ntarababara cyane numva mbabara umubiri wose ngasha nkarurumba nkumva nakumuriro ukuboko kamenga ndiko ndageza ngo mve muri uwo muriro ukuguru ngatwara ukamenga ngomba kuva muri uwo muriro ngo uwo muriro nkabona ko ntawuvamo nkabona ko nguma nicaye mu uwo muriro nkabona yuko ngumansha uwo muriro wakayengera nkaguma numva ngumasha mugabo ico gihe ivyo vyaba rero ntacyo nari ncumva yuko ndiko ndasha hanyuma rero ndahava ndakira yego nkize naho nyene numva bakoresheje abasenzi hanyuma rero nkize niho rero ubu butumwa rero sesitere yageze kuza ibyo byose akama turiko turavika kamari karabitwigisha uwo muco ndawakira gushika ubu rero je niho nimva nti Imana yari kimfise mu biganza vyayo amen ndigihe abo bambwira bati wihane je nabishuye ngo nihanike ndabona yuko atavyaha mfise umugabo urumva nari ngifise icyaha cyuko nari ngihonyange sabato nibindi ntamenya gutyo umugabo cyane cyamaze kwigaragaza narahonyange sabato ngo mwico gihe nabona yuko ataco mfise nihana hanyuma ngace nshimira Imana rero Imana muri ico gihe ntagiye mwico gihe hari ico nari ngihajije none Imana yagomba kubanza kukinyereka none nshimira Imana ko Imana yakinyeretse nkaba narakibonye narahandi mu mico yo kwakira iyo sabato ntivyoroshe n'igikorwa gihambaye aha tumaze kwakira iyo sabato aho tumaze kwakira iyo sabato tugasenga ku isabato ababanye benshi baraduhuze baravuga ati mwege ntaho tugihurira mwebwe ntacyo tugifashanya nta na kimwe mwegenda turacanye turahejeje kuko ntacyo tugihurirako rero ntijewe ntindi kumwe n'Imana nta na kimwe amen nzobaho uko mbanyeho n'Imana hanyuma rero tukaca tubaho uko baca ngaho babanye mugacaho wagira uravuga nubwo uvuga ibyo uvuga ntibavyumva ibyo uvuga ntibavyemera bavuga bati waratubiye ahubwo iki ni cya gihe cy'iherezo bavuga ko hazoza amadini menshi avuga ati ngo Kristo ngo araha ubundi ngo ageze hariya ngo mugapfa mwiruka ngo none n'ubuhingi iveho hazi yindi muzokwirukanga nkuko nyene umugabo ico umuntu asenga avuga ati Mana badukomereza hanyene habe gukomera ntihabe gusubira inyuma hanyuma nkuko umuntu yokivuga gushika nk'uyu munsi kuri uwo musozi wa Musagara wacu ni buke Imana iriko iradukomeza iriko iratwumvisha ubutumwa none ubu ho tugiriwe n'amahirwe tugiye tubona n'uwo hanze aza ko tubwira ubutumwa ayemwe niyo dushimira Imana ati Imana yakoze cyane Imana nihabwe icubahiro n'abatarashikirwa n'ubwo butumwa twizere yuko buzobashikira mu izina rya Yesu amen nababaza akabazo gatoye kiriya gihe Celestin na n'umuhungu wawe Jide bakiri babiri gusa icyo gihe wari umwangirikani nari umwangirikani ese amagambo Celestin yatubwiye yuko bamufataga nk'umurwayi wo mu mutwe wewe wayafataga gute igihe wumvaga umwana wawe bamufata nk'aho ari umusazi icyo gihe uwo mwana bavuga ati yasaze
ico gihe nico ramva yarahengera nkaho kagoroba agahitana ako gashakosha kiwe yego agashiramwo bibiliya akagenda nkikumuhana umva agiye kubabwira ubutumwa yego agiye nko kubabwira ubutumwa mu bisanzwe nko haserutse hariho nk'ikorasi bavuga bati gumya ko gakiza watanguranye ibihe bigoye biratwegereje vyuguhinyuza ico twakiriye gumya ko gakiza hewe watanguranye aho rero mwumva gipfa isengesho basenze yuko ivyazanye ari ibintu bishasha bitaje guhinyuza ico bakiriye hanyuma rero arabaho uko buke buke ababwira ubwo butumwa rero nanje nukuri eka nukuri mu mutima wanje nta kumuhinyuza ngo uri kuvuga nabi uri kuvuga neza nagira ntico ni gikorwa Imana yakwitumiye umwe wese ku gikorwa ciwe na Celesitaye ahaziriye barakomeje nkuko nyene nuwo wundi muhungu nyene wowe wa munyeshuri watubwiye oya uwo yari kwishuri gasito uwo wundi aje mu nyuma wa gatatu yatubwiye wa gatatu nibo bahora bama bariko baragenda ico gihe naho bagenda jewe nibereye umwangirikane ngaha ika ico batahutse tugahurira ngaha tukaheza tukaganira rero kugira ubutumwa umuntu abufate neza nkama nkuko nk'ivyo nyene pasitori yahora yatubari aho ico gikorane kiziriye ico gikorane ko kiziriye rero nico catumye bose rero benshi bakanyukwa yego Imana ishimwe cyane nkuko Ejide yakubwiye ati ndagushimira muvyeyi musabiye umugisha natwe tugusabiye umugisha warakoze cyane kwakira abakozi b'Imana ntubahohotere urumva yuko uyu mucyo kwakira uyu mucyo no kunyura mu nzira ifunganye bese nimwumvise abagiye muri gereza bakagirirwa nabi ndetse n'imiryango yabo warakoze ro kwakira uyu mwana kandi Imana ishimwe yuko nawe igihe cyageze ugasobanukirwa no mucyo Imana yacu yabwe icyubahiro amen cya kibazo nakunze kubaza abandi ubu ngubu wumva gute ubusobanuro bw'isabato ni gute waryohewe n'isabato kugeza uyu munsi ese koko ko watangiye uvuga uti reka nge nsengera mu bangirikani nduhuka iyo sabato waba waraje kubona ko kwari itandukaniro ryo gusengera mu bangirikani naho usengera ubu uretse cya kindi cy'isabato unyuzwe gute ubu naranyuzwe rwose kuruhuka isabato kandi isabato nasanze irimo ikintu cyiza cyane irimo uburuhuko bwiza kuko ubu uriko urakora amategeko y'Imana Imana yategetse yuko ukora kandi ukoze icyo Imana igomba niba nza kuba uyinejereje nanjye ncanezerwa nuko nduhutse isabato nkoze icyo Imana igomba amen hanyuma bya bindi byuko wari ufite icyifuzo cyo kuzajya uruhuka isabato gusa ugakomeza ukaba mu bangirikani hari itandukano wabonye mu itsinda cyangwa se mu ituro ry'abangirikani wasengeragamo na rya torero waje kwinjiramo hanyuma uretse kuri icyo cy'isabato gusa ni byinshi yego maze kumva naho nyene naciye nsanga yuko nubwo nari kuguma muri angirikane nkaruhuka ya sabato gusa nasanze isabato ari nzira yego ari nzira yo kugira ngo umenye ibindi yego inyuma y'isabato namenye byinshi cyane amen bisumba mbere isabato nk'ikintu cyinshi je nagiye ndumva mu byo nagiye ndiga kuko urabona ha mu mutwe ntibigumayo byose umugabo ntiyabona bike bike bigumayo nk'akarorero nko kurya inyama umuntu yaranzi ko inyama nyine ari ibintu kiryoshe nyine ko kurya kandi umuntu atohewe umugabo bamaze kudusomera abisirayeli Imana ibaha batatira Mose yabakuye muri Egiputa iyo bari barajya baranywa nubwo bakora ibikorwa biruhishije umugabo ntibari bwananuke
ariko bamaze gushika aho mu bugaragwa baca bumva barashonje batatira Mose. Imana ikibarungikira manu, banungukiye manu baca barahava nazo nyene barazigaya ngo bagomba inyama. Imana imaze gushangashigwa icangwa ngira ihindura intuzeye ingona izihinduramwo inkware, izihinduyemwo inkware zihinduyemwo inkware, za nkware zigaca ziza bagaca bazifata bakabaga. Bamaze kubaga bamaze guteka, umwe akakira ashinze kwa menyo unyene agaca hwera. Hanyuma njambona yuko ivyo vyose tugiye turiga n'ibindi vyose, njambona rero yuko ikintu umuntu yari kwiga naho nari kuguma muri Anglikane ataco nari kubamenye, muga gushitsa ubu byaba isabato byaba ibindi, ubu umuntu yamaze kubitahura akamenya ukuntu agenda n'ukuntu yifata. Imana ishimwe. Nzi yuko ari benshi cyane bifuza kumenya umucyo w'Imana, bakiri mu mayira abiri nk'uko uyu mubyeyi byari bimeze, bavuga bati niba ari isabato reka tujye tuyiruhukira iwacu. Ariko ijambo ry'Imana ritwereka yuko igihe ubwoko bw'Imana buhamagawe ngo muve mwahangaha dukwiye kwitaba. Ubutumwa buboneka mu Byeshu igice cya 18 tubwira yuko Babuloni igiye kugwa, kandi Imana irarari ku bwoko bwayo ngo nibasohoke muri iyo Babuloni bifatanye n'ubwoko bw'Imana bukomeza amategeko yayo. Ijambo ry'Imana mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 hagaragaza ibimenyetso bibiri bigomba kuranga ubwoko bw'Imana bw'igihe giheruka. Cyambere nuko bakomeza amategeko y'Imana kandi bakaba bafite kwizera nko kwa Yesu. Byashu igice cya 14 umurongo wa 12 ubutumwa bw'abamarayika batatu naho asoza avuga ngo aho niho kwihangana kwabera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagera kwizera nko kwa Yesu. Reka twifatanye n'abantu b'Imana bagendera mu mategeko yayo, aho niho ubwoko bw'Imana buri. Kandi igihe muziyunga nabwo ntabwo shidikanya yuko muzunguka, kandi muzicuza igihe cyanyu mwatakaje mu gihe cyashize. Icyakora Imana iminsi yo kujijwa yararengagije, ikiri gutegekera buri wese no kwihana uyu munsi. Imana ihabwe icyubahiro. Tubashimiye ubuhamya bwanyu rero, ngiye kubasaba mu dusengere hanyuma dusoze. Dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu, turagushimiye mwaka no gatondo waturungikiye ijambo ryawe, wakoze none turaryumvise, kandi ntiryumvise twebwe gusa n'abandi bo hanze bose bararyumvise, kandi abaryumvise ribagirira akamaro mu mitima yabo. Natwe kandi dukomeze kumviriza ubutumwa bwawe budushike ku mutima, tubugendere, hanyuma ni ku munsi nk'uyu tuzobona abashyitsi nk'aba batugendera muri runo rugo. Tubisavye mu izina ryawe Yesu, amen. Irasa nibyo, izuba rirarasa n'umunsi, imvura iragwa, uracyabukira nk'ibisanzwe, ariko hari impamvu intera kuruka. Sabato uri cyangu kidukura
yasinziza